Gonna validate you. Fine like a star, make I love you for now and it. Can you wine for me, my girl? You make me lose on my mind. When you give me company, yes, I'm in love with you, girl. Only you for the life, oh yeah. Oh yeah, yeah, girl, you physically fantastic. Me like when you do that thing, that's it, let me call you queen. Yeah, 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 yeah. Nuraheza ryo kandi. Oh yeah, yeah. Finally. She wanna mess with the bad man. This can make me just lose on my mind. Oh yeah, now Murusha Gutamba. She got no one for the night. Finally, she wanna mess with the bad man. This can make me just lose on my mind. Oh yeah, now Murusha Gutamba. She wanna make them vex. Nobody shines like you. Nobody's sweet like you. Hey. Merci. Ariko Kirundi ndagerageza. Yo man uratovya arageza. Muzi Kirundi ciwe arenze vre. Gira rero akazobugiye abakunzi ba Magic Channel TV. Ivyo kubabwiye. OK, reka basi ndabivuge mu gifaransa. So It's okay. Ah OK. Donc déjà abonnez-vous. N'est-ce pas? Abonnez-vous, commentez, donnez votre avis sur l'émission en général, sur ma façon de parler Kirundi. What's up guys? Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Moi c'est Vanna et Changa Masaza kwa kiganiro. Ici c'est Bella au micro pour Magic Channel TV. Welcome again. Ino musi rero dufise invité ateza basha emission yacu bon du muntu amenyereye Kirundi mugabo javuze ko twekora mu Kirundi kugira du akimenye déjà c'est nationalité burundaise ouais OK rero twikore mu Kirundi kugira yameliyore rero mukumva ama cocktail muze kwihangana turaza kumelange genre indimi kugira aho mubasi mutawure muga cyane cyane yavuze ko ashaka gukora mu Kirundi Chris Yes thanks. You look good, uraberewe. Merci. Saneza urateza. Merci beaucoup. Oui. Ramutse abakunzi ba Magic. Bon je kweli kulo kwa twenge. Okay, ni bon. OK, nditwa Chris Mb. Et ni zina ya nom d'artiste. Ouais, zina byukuri ni Chris Lionel Mbajijuwayo. Chris Lionel Mbajije MB. Yeah. OK. Donc nous Chris MB yavuye. Chris MB. Donc Chris MB yavuye muri Mbajijuwayo. MB. Ni Chris Lionel Mbajijuwayo. Chris MB. Yeah. OK. Guys, unabingene azina ndikirundi genre mugabo atazi ikirundi. Yeah, gusa sindabukiye nga. Kandi ni ibintu nibisanzwe. Abarundi tutegezwa kubimenya. Kuko ari abantu bavukiye hanze. Rero ariko ni abarundi. Ariko biraza kuzabukiye buke. Okay, kandi buke bizoza tuzomwigisha. Nice. How about your t-shirt? Ni nziza vraiment. OK, thanks so much. Ni t-shirt ya société de mon brand ambassadeur ya ni SM Group. SM Group ni société ariko iliko iratangura. Genre ni société igira ibiki. Ni société bambwiye pour le moment ni republic. Ariko bariko bara finance njewe kubera ndi mu brand ambassadeur yao. Pour le moment bariko bara finance and then since barafisa ama plan ama projet nyinshi barasponsoriza ama video zanje ibintu ama projet zanje kuko shaka kugira like what ndose projet ndababwiye and then bakamfinance genre baragusupportinga dumo nashobora kubabwira nshaka kufasha aba jeune kwishuri kubera baronge maybe amakaye yeah barashobora kumfinance and then I do it. OK. Yeah. Donc genre mugabo ubunyi urumva ntiratangura gukora officiellement. Oh yeah, officiellement not yet. Ariko muraza kubimenya. Yeah. Société ni SM Group. SM Group. Yeah. Twatangiye gukora kuva muri
yari nyegera kuva muri nyegera gushika ubu baratesa. Ok, ese ngo reka turindire peut-être après niyatangura gukora bizagenda neza. Ikirundi kibeze ni bon. Basha nuko barayidebura neza. So the first time ko de genre interview. For sure, for the first time. Nice, vraiment muratesa. Genre kiriko kiraza. Tu débrouilles bien. Ah, merci. Ok, voilà. Twarabonye ikintu genre sous forme ya EP. Yeah. It's EP for real change. Ah bon, ni fait ce projet yo gusora EP. EP titre ni The Beginning. The Beginning. Kubera fana ushaka kwanza gusora indirimbo yitwa Nyemezi. Ariko indirimbo izoba muri EP. Shaka gutangura na one song first and then the EP. None why titre yari The Beginning? The Beginning. Kubera nshaka gushanja ibintu byinshi koko natangwe ariko for now ariyo it's like the next level. Shaka rero gutangura the next level, then that's the reason EP to The Beginning. Yeah. Okay, muri EP twizere harimo ama collabo canke ama sweet collabos. sweet for sure. Yeah. Yeah. Can't wait. Harimo ama sweet genre Joshua kubamenya umuntu. Oya muzomenya gusa. Ni surprise du monde. Ni surprise, yeah. Ariko big collabos. Yeah. Seriously, donc harimo zo hanze cyane ni zahanyene. Oya ubu shaka kwanza gutangura ngamu Burundi. And then maybe next EP tuzosoka kurondera maybe abantu bo muri Rwanda cyangwa East Africa, yeah. Okay. Gusa warusanze ufise collabo n'umuririmbyi wo ngaha I think wa oya genre mu zindi ndirimbo nta ndirimbo ufise collabo n'umuririmbyi wo ngaha. Indirimbo yanje ya mbere yari na Double J. No nobody. Yeah. Iyo ndirimbo shayira iraryoshe. Si tu veux brocher kutugira capella gato. Reka basi ngumbura amajambo. Uraza kumfasha. Okay. Sinavuga neza muga ni bonda gufasha. Ushaka iki refrain cange couplet ya mbere? Oya couplet yawe ya mbere. Couplet ya mbere? Yari gonna validate you. Fine like a star, make I love you for now and it. Can you wine for me, my girl? You make me lose on my mind. When you give me company, yes, I'm in love with you, girl. Only you for the life, oh yeah. Oh yeah, girl, you physically fantastic. Me like when you do that thing, that's it, let me call you queen. Yeah. Nuraheza ryo kandi. Yeah. Finally. She wanna mess with the bad man. This can make me just lose on my mind. Oh yeah, now Murusha Gutamba. She got no one for the night. Finally, she wanna mess with the bad man. This can make me just lose on my mind. Oh yeah, now Murusha Gutamba. She wanna make them bakes. Nobody shines like you. Nobody's sweet like you. Hey. NMIC TV on the air. Jamila nangahe sigina muterura ndamufatira ku makampuru. Nyarutsa. No biheba. Vuga su kawe. Amuvuga cyari wenze. Abahonda uramwambitse. Mwambire kwanza. Mugire subscribe kuri NMIC TV kugira ngo ushobore kubona amakomedi meza. Amakomedi ni ibintu byiza cyane bicanga kuri NMIC TV. Ni fire lomba NMIC TV on the air. Ndimbira yose yitwa no very near Chris MB. Okay, by the way, hama genre de musanzwe. Chris genre nihe kind y'abantu adashaka followinga kuri genre Instagram. Kind of people genre you can't follow. Muri Instagram. Vuga this kind. Vuga this kind of people. Shock wa following. Si sure. No shock wa following. Simbona vrem. Genre abantu bose ivyari zo zose. Abantu to following. Abantu maybe murazi nanyi.
canke since umuntu peut-être ushaka guforoyinga amakontenu ziwe muramuforoyinga muri Instagram ariko na kategori ndashobora kuvuga ngo yeah. Okay. Hama umuziki wawe Yes. umuziki wawe genre for by now ugeze aho wowe ushaka uvuga ati genre I like ndiko ndatera imbere etu Bon, for now ndashobora gushimira Imana kubera but yande vision yanje ya mbere yari gukora ama songs mu gifaransa kubera ngaha mu Burundi nta song nyinshi yo mu gifaransa ziriho. niyo mpamvu abantu bashobora kwandika Daju genre kuri star baposta indirimbo ya Daju ati none Daju mu Burundi bya vrai Donde mbwira afise ijwi ya Daju genre kind of kandi rero fete cyari kubera igifaransa gusa igifaransa the way genre indirimbo ziri romantique maybe peut-être okay yari vision yanje ariko ndiko ndabona abantu bariko barayitahura uke and then fise iyindi vision iyindi level ico gituma EP yanje yitwa the beginning shaka rero kugenda muri next level turabe ingene ibintu bizo yeah. Muga genre pour le moment tu es satisfait? Pour le moment je suis satisfait ariko shaka rero kugenda muri level 2 genre next level yeah. Donc il y a des level c'est ma level il y a level 1 shaka level 2 level 3 even the future yeah. Hey nice hama uretse genre mu artiste wo hanze uvuga ati uyu unye jewe ntegerezwa gukorana nawe ndimo mvuga ati ninakorana n'uyu nzoba ndi bien. Bon nje ngunda aba artiste bose dufise like still change arashobora kuririmba mu style ere different nk'iwanje ariko ndamwemera ni bon listening then ariko ariho abaririmbyi benshi babikora neza wo hanze uvuga ati jewe ndaprefera okay basi wo hanze yego ndashobora kuvuga Taiki nari sûr ushaka bata kubera iki Taiki since arakaze gusumba Daju ahubwo je croyais yuko ko abantu bose baguma bavuga ati Daju na niteze tugira uvuge Daju ubunyene uwundi reka turabe wo muri reka turabe ariho umuririmbyi wo muri Benin ndibaza bamwita Faniko ushobora kumumenya ntawe nzi uwundi reka turabe wa gatatu reka turabe wo muri Niger maybe reka turabe Wizkid yeah zakwi abatatu hama uretse genre igituma ngo mangarukana Daju twarigeze kubona genre kuri statut siniko kuri statut cyangwa ari story Instagram wandika genre conversation yawe na Daju c'était vrai ou bien si ari yari wewe oya gusa yari save fuite mu Kirundi bavuga gute ko nyene ntavyonzi baskirundi kiragoye sorry save fuite ariko yari conversation y'umuntu dukorana rero akunda guvoyaja cyane kandi arafise ama contact amenyere industry ya music international
rero bari bavuganye and then ya screenshot nanjewe genre j'avais reçu ça like that and I was like okay you see yeah ariko sinje nari nayiposte sinzi ingene yafuitse maybe I don't know usanga genre ari le type peut-être oya cyangwa nje kubera nari j'avais envoyé ça à quelques amis tu vois quelques amis abantu bari proche rero nabyitiranje bise usanga twibonye kuri statut y'undi mu gusa ndibuka nawe wonye no nyaga screenshot harimo conversation ya Daju na Chris and I was like si angel genre bavuga ibintu bavuga genre mwebwe les deux yeah and I was like turatesta grave ya Chris and Daju guys c'était vraiment bien ahubwo je nagira nkiyongera screenshot nagira ati peut-être Chris agira je muri France abonane na Daju hama bigende neza birashoboka why not merci birashoboka donc anytime urashobora kugenda ariko sishobora kudevelopa cyane ariko yeah muga kameme ya quelque chose Imana arakora Imana irakora okay voilà quand il y a quelque chose doit m'espoir yeah guys can't wait murabona featuring very soon Chris MB before yuko uva genre muhira mu nzu ubanza kuraba iki kugira ubone kugenda imishatsi zanje imishatsi and then trois choses mugabo imishatsi iza bracelets yanje ni porte chance sishobora gusohoka without this and turaba style look en général genre the way you look okay Chris MB genre yatubwiye yuko ibintu byinshi ama featuring biki agraduate to the next level for sure right to the next level okay tuvyitege ryari video ya mbere kwanza kubera twamaze gushooting izosohoka muri maybe next week ariko sinzi muraza guposta iyi interview ryari twene dutebura vuba very soon then next week genre twitege genre ingoma imwe canke EP yose oya tuzotangura ingoma imwe okay and then nige nigeze genre narabonye cover yari photo okay mu ma fleur yari photo ni hama EP nayo tuyitega ryari EP turaza kuvugana na team mugana nyene ni very soon oya turaza tuzo reka basi dusore kwanza iyo ndirimbo imwe and then EP izokurikira EP ni après yeah muga twemerere basi yuko ari soon as possible yeah I hope so kandi wumva genre EP irimo ama sweet call yes for sure Imana yonyene iduhuza ihadushikane okay haba à Paris genre ya musique et tout kuririmba urakora genre ibindi bintu mu buzima busanzwe bon nje ndi munyeshuri muri université ubu ndi muri bac 3 muri finance and bank mumisiza uzodutumira rero okay aka invitation sinzi gera umuntu yamye aravuga ngo abastar bacu ntituronka genre abastar bize cyane gusorona byari turese uwiga muri université aba bose byume ngo baheza humanité bakaca babiheba umuzi ukacu batwara mugabo urumva very soon turonka ama invitation c'est bien quand même courage et félicitations merci twizeye kuzozana invitation comme Magic nganyene merci Chris merci beaucoup ama dress code ama robe azona dress code are you ready I mean Chris a la tête asa dress code na genre na sawa gift ni bon it's okay ushaka kuzana gift none ndashobora ko invitation gati bro I need that gift mugabo kuzati mutegura dress code twa turi bon
Okay. tuzotegura dress code tugende tuberewe dumo dushadije For sure. gift ni bon présence yacu ni gift urasi fresh Ariko ni bon. Chris Yeah. tugushimire cyane Merci à vous aussi. kandi Naam. kandi vyavyo turarindira invitation yacu nitwisabira gusa turayirindiriye merci Ariko Kirundi ndagerageza. yo man uratovya muzi kirundi ciwe arenze vraiment gira rero akazobwiye abakunzi ba Magic Channel TV Ibyo kubabwiye. Ok, reka basi ndabivuge mu gifaransa. So. It's okay. Ah, ok. Donc, déjà, abonnez-vous, n'est-ce pas? Bien Abonnez-vous, sûr. commentez, donnez votre avis sur l'émission en général, sur ma façon de parler Kirundi. Mais je pense que ça va venir petit à petit. quand même. Ouais, j'ai essayé. Et d'être prêt, parce que comme je l'ai dit, prochainement, il y a des projets pour très bientôt. Donc, ce que je peux vous dire, c'est juste d'être prêt et aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je remercie aussi Bella et Magic Channel TV pour l'opportunité. Ouais. Et je vous fais plein de bisous. Yeah. Merci. Abakunzi ba Magic yari Chris MB nawe nyene mugende kuri channel yiwe genre abonner, liker, commenter na Magic Channel quand même nko yabasavye hama twe turakunda cyane kose nko twaba twababwiye we are not here forever, be a blessing and show love. Ciao.